Byari ibintu mugabo eje ibyo bintu je narigeze kumva ngo umukuru w'igihugu ngo w'u Rwanda ni kera ibyo bintu bimaze igihe kinini ngo yabwiye abanyarwanda ngo u Rwanda ntirukora ku nyanja ngo kandi ngo nta zahabu rufite nta n'igitoro gwimba urumva ngo ubutunzi bw'igihugu nabene gihugu urumva amafaranga ategerezwa kuva muri bo baci bayakura habene gihugu na aba bantu b'abanyamurenge abashefu b'abanyamurenge bariko barakoreshwa mu kumara ubwoko bwabo kabisa nibafatanye na leta yabo ibatabare ahubwo bafatanye na leta yabo kugwanya umwansi anako ibi bintu babiri kandi abantu bari begereye abanyamurenge bababwire bitandukanye niyo twigwaneho irikera bakwegera muri iyi ntamba. Urabonye cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi turongeye kubaramutsa tubaha mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. So my name is Liam Promoter behind the camera. Wotagira subscribe bana kora subscribe like share comment kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Nongera nibutsa wowe utameze neza no kubandanya usenga Imana kumbure ejo bizogenda neza ibintu bimere fresh sana. Today ndi kumwe na Mr. Abdul Uwimana wa muntu wanyu wa musasanguzi wanyu. So reka tugende tumwakira kugira ngo agende abaramutsa. Karibu bwana Abdul. Ndabaramukije cyane. Ndabaramukije cyane abariko baraturaba banya bariko baratwumviriza. Ndabashimira kuba babandanya gukurikirana ibiganiro byacu. Ngira ntabataragira subscribe bagikorere ko cyane like kandi ntibazibagire comment safi sana bakomante batubwira uko babona ibintu nabo nta kibazo twe comment turazemera kandi bikunze banapartage ariko kujya comment zigutuka canke zigucafuza oya nta kibazo rega ko comment umuntu igikuru nuko gusa nyene ibintu tuba twabonye yuko abantu bavyumvirije hama kugira ica bivuze ko uko abyumva si bibi erega umuntu yumvise ikintu twese ntitwakiriye ibintu cyo kimwe no kubitahura cyane no kubitahura ndabwira bwana Abdul ko wabiriwe sana bro sana kabisa murakoze cyane ibintu ni sawa cyane nabona ubuzima ari sawa shaje no kusini dog ubuzima ni sawa cyane dog vraiment kubera ndazi yuko ibintu bimeze neza bitameze neza uyu munsi ejo bizogenda neza nukwama umuntu afise icizere mugabo kijana no gukora ugakora cyane kuko ibintu ntivyizana birarondegwa kabisa cyane ko abajene bijukiye gukora abajene muri misafisa amahera sana abajene bararima bakimbura yego yari nabonye umutima rokomedie hari yanye ba president mutanga kakarori yabaye billionaire yabaye billionaire niyo sokri Abdul yo gutera imbere cyenda shaka no kantu gukora abantu no gukora kuko burya n'Imana nibyanditswe biravuga ati mukore hanyuma Imana ihezagire imirimo y'amaboko yanyu kabisa rero iyo utari kurakora uza kushiduka abandi bagusize mu iterambere kweli yego tongera tunabwira wewe ufata umwanya ugatukana cyangwa ugirane fata umwanya wimvira icyo wokora birafasha cyane yego kabisa. Imbere ko tuje mu kiganiro rero ngo bandabibutse ko muri Societe Story Company bagufitiye amazi meza Story Water na Story Tangawizi amavuta mayonnaise ibintu bimeze neza hariya muri Story Company. Wewe wifuza kumenya ibijanye na Story Company urashaka kutwandikira ku nimero ngaha tukabigusigurira cyangwa tukaguhuza nabo ibintu bikagenda neza cyane. So nkoroka n'ikiganiro ca mbere bro nkoroka n'ikiganiro ca mbere twigwaneho vyayo ntibimeze neza tanguye gusubiranamo iyo nkuru yakugezeho nayibonye mugabo jewe narinda vyiteze je narinda vyiteze kubera mu biganiro twakoze ejo na hirya y'ejo narakubwiye yuko u Rwanda ruriko rurarondera impamvu ituma amakungu asubira kugwizera kandi ndakubwira yuko
narababwiye yuko u Rwanda ruri tayari gutanga ibitambo byose kugira ngo rugume muri Kongo. Rero twigwaneho gusubiranamo. Urabizi yuko hariho abanyamurenge batemera M23 n'abayemera, nk'ujya muyobozi wa Nuzenye wa Twigwaneho. Hariho Twigwaneho irafise umuyobozi umengo w'umugenerali namba atari umukoloneli yitwa Sematama. Hama rero Sematama inyuma yuko hariho umugenerali yitwa ndamwibagiwe izina ryiwe, niwe yari umukuru wa Twigwaneho aheruka gupfa. Twigwaneho rero yaciye yihuza na M23. Ariko kuyihuza na M23 urabizi yuko hariho abantu benshi bo muri Twigwaneho batabishigikiye. Muri abo batabishigikiye rero harimo abo Ntuzenye M23 yafashe irabagirira nabi. Harimo umugwanyi yitwa Ndori. Uwo Ndori rero bariko baramupfa cyane kubera yuko bivugwa yuko bo baramufashe, abo ba Sematama baramufunga, ariko baramwishe. Rero abo bandi batwigwaneho bakaba baguma bandikira uyu Sematama bamusaba yuko nimba uwo Ndori agihari bomuzana. Sematama ntaca bishura kuko baramwishe. Rero urumva yuko ni ibintu bigoye cyane. Hanyuma nibaza yuko urazi yuko muri iyi minsi hagize iminsi hari intambara nimba ari Minembwe, bagwana n'abamayimayi ngo n'abawazarendo na FRDC. Ariko ugatangara ukuntu abantu bitwa yuko ari abene gihugu, nk'ubu ugaca usanga nk'abantu b'abene gihugu bari mu ikomine runaka bafise ibigwanisho n'igisirikare cyabo kigwanya leta y'igihugu barimo. Urumva yuko ibyo bintu nukurondera nukwironderera urupfu. Nukwironderera urupfu. Rero abanyamurenge ibi bintu biriko birababaza cyane. Na cyane yuko hariho abanyamurenge nabonye audio y'umunyamurenge ariko aratabaza avuga ati abantu begeranye FRDC bayibwire ije hagati y'intambara iriko irahuza Twigwaneho n'abawazarendo, kuko abawazarendo bafise inguvu kandi Twigwaneho urabizigwanira mu banyagihugu, ibiri hagati na hagati mu banyagihugu. Urumva rero abo bawazarendo none bazoshobora gutandukanya umunyagihugu niyo Twigwaneho canke urusoro rwabo ruzogenda rucagura ngo rugiye kurasa umusoda wa Twigwaneho. Oya, urumva n'umunyagihugu arashobora kubigenderamo. Rero nibaza yuko ari ibintu bikwiye yuko abantu bari hafi muri iyo ntambara canke bafise uruhara boraba ukuntu babigenza kugira ngo umunyamurenge canke abene gihugu bari aho hantu ntibahagwe. Kubera urumva nibaza yuko ijya Twigwaneho M23 ishobora kuba yayirungitse kugira barondera ibitambo. Barondera ibitambo kugira ngo bajya abantu urumva bari hagati na hagati, hanyuma bace batangura kugwanya FRDC. Reka ndakumvisha aka audio twumvirize katumve. Sorry gato imbanze nda hariya moko yaratuye hariya cyangwa se mayimayi ya Ngoma Nzito niyo yari yarasigaye hariya haruguru mu Rugezi, kuko ababo bari bamanutse hano mu Mushasha
igihe bari bahamagajwe kugira ngo baze gutangira urugamba rwo kurwana na M23 hariya mu Mushasha. Ibyo murabizi, bari baje guhura na Depite Bitakwira, bivuze ko wari usigaye ruguru yari Ngoma Nzito nako sorry. Twirwaneho imaze kumunesha, nibyo nari mvuze, ifosi zabo zose Mayi Bazalendo bariya bari hariya mu Mushasha muri Play baragiye ku bwinshi. Ababembe bahariya za Baraka za Fizi baragenda ku bwinshi, kandi bafite ibikoresho byuzuye, bafite ubwinshi buhagije, bafite n'ababari inyuma. Ibyo twarabivuze muri audio twatanze ubushize, tumenyesha ko hazamutse ingabo nyinshi zigiye gutabara Ngoma Nzito, kandi bidashoboka ko iriya Twirwaneho izazihasha, ahubwo nibatareba neza bagiye guhura n'intambara zizabakomerera kuruta izindi bahuye nazo. Ibyo twarabivuze, niho nari nsubiye ku makuru twatanze ubushize. Rero izo ngabo zararenze zimwe n'ubwo izindi zitararenga, ngo habe ejo bundi batera Minembwe, bayitera baturutse inzira zitatu. Abaturutse mu Gahwera ho habaye impfu nyinshi, habaye abakomeretse, ndavuga mu ruhande rw'abatwirwaneho, ariko inka zigera 110 ziranyagwa ziragenda. Aho ni mu Gahwera. Abari bateye Rugezi niho hakabiri haguye hatabarutse abana benshi b'Abanyamulenge. Sinshaka kuvuga umubare, ariko ni benshi. Inkomere zo binateye n'ubwoba kuzivuga. Izo nibyo zabaye mu Rugezi, mu buryo aba batwirwaneho bagize imbaraga nkeya bikurikiranye na effectif cyangwa se n'umubare n'ubushobozi aba babateye bari bafite. Sinja muri detaye nyinshi kuko niyo irashobora kugenda ikagera kuri ntitubizi, ariko icyo mbabwiye nuko habaye ibintu bitosobanuka, biteye n'ubwoba kubivuga mu ruhande rwa Twirwaneho. Aho ni aha kabiri. Aha gatatu ni mu Kabanju. Mu Kabanju ho kugeza no kuri none, ubu nyine tuhaye tuvugana sasa hivi, amakuru yaho ntazwi, abari bahari nta trace. Twirwaneho yari ihari yose, nta trace. Uwari mutanga amakuru, kuko ntibari bakirimo bakoresha ibyombo, kuko ziriya Mayi zamaze kubarusha imbaraga. Mu batabarutse bafashemo ibyombo byabo, no mu bo bafashe matekwa mu ruhande rwa Twirwaneho babaka ibindi byombo. Communication baba barayibonye yose, bituma Twirwaneho itagikoresheje ibyombo, ikoresha amatelefone. Niho nari mvuze telefone yo mu Kabanju yagiye kuzima uwari uyifite amaze gutanga umubare w'abamaze gupfa n'abamaze gutekwa bafashwe n'amaboko. Si ibintu byo kuvuga. Abo bari basigaye nibo nari mbabwiye ngo kugeza ubu nyine nta trace yabo. Ayo niyo makuru y'intambara.
ngaruke kuri iri jambo n'ubundi nari mvuze twavuze ubushize mu minsi nk'ibiri cyangwa 3 ishize. Ni audio zirahari, abatazifite twanazibaheza. Twongere tubisubiremo ko hazamutse bariya bazalendo na za mayimayi bafite ubushobozi bwatwirwaneho twese turabuze, ariko ubushobozi bwazamutse bw'abariya bazalendo ntabwo bishoboka ko twirwaneho ya resista imbere yabo. Igihari nuko intambara zizomara no kubaremerera bamaze guhishirwa no kubafata n'amaboko, bazofatwa n'amaboko. Noneho mwongere mutekereze ngo iriya twirwaneho nibamara kwirusha imbaraga ko ariho bihaye bigana, batangiye gufatwa bazima, abana b'abanyamurenge batabarika. Ziriya bazalendo nizinjira hariya mu Minembwe, niki kizaba? Muratekereza nk'abanyamurenge ko bizagenda gute? Reka ndekera aho ngaho mu kurangiza cyangwa se muri conclusion yanje, ndaza kukigarukaho bukeye. hari ibintu mpora mvuga, abantu benshi bakibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Je narababwiye yuko hariho ibintu biriko birakogwa kugira ngo ntuzenye abanyamurenge bagira ikibazo citirirwe FRDC. Wowe urashobora kumbwira ukuntu abantu bashobora gukora aka group bakavuga ngo baragwanya leta, hanyuma bakagwanya leta bahagaze mu banyagihugu? Ibi ni ibintu novuga yuko bikogwa M23 ibizi canke FPR ibizi, ariko ku mpamvu yuko nawe ugiye mu Rwanda n'abanyarwanda baturaba, ndabizi barahari baturaba, nibambwire nk'umuntu ari afashe akavuga ngo ndi mu ikomine runaka yo mu ntara yariyo yose yo mu Rwanda, mfise ibigwanisho, mpagaze mu banyagihugu, bo kubwira ngo turakuretse, inkotanyi zo kureka, zo gukubita, nizi gukubita amasoro yazo araza gucagura wewe ufise inkoho canke n'abanyagihugu barabigenderamo. Rero ibi ni ibintu novuga yuko hariho abana b'abanyamurenge canke abashefu b'abanyamurenge bariko barakoreshwa na FPR kugira ngo bicisha abanyamurenge, hanyuma baronke ibintu bereka makungu yuko FRDC yakoze ibintu bitari byiza, yishe babanyamurenge, FPR ivuga yuko iri kiragwanira. Kuko umuntu azi ubwenge muzima atekereza naho toba yaragiye mu ishuri, yomenya yuko atari byiza kuzana inkoho mu bene gihugu ukagwana n'abantu uhagaze hagati mu banyagihugu. Kweli si ibintu bizima. Rero mvuge yuko abo bantu bitwa ngo nambari basematama, imbari bande bagwanira muri twigwaneho, novuga yuko ari abantu bibijuju cyane kuko bemera gukoreshwa na leta ya FPR. Kandi leta ya FPR mu bintu biyihangayikisha wewe amaraso y'ubwoko bwawe ntarimo, canke kuba uri kurakorana nayo ntaco biyibwiye wewe kuba wopfa. Urumva canke byarangira none makanika ujya namye mvuga, ujya mu koroneri yahora atwara twigwaneho ni makanika, yari general makanika, yishwe nande? Ujya ko yishwe n'inkotanyi. Yishwe n'inkotanyi. None rero abantu babirabe neza
aba bantu b'abanyamurenge abashefu b'abanyamurenge bariko barakoreshwa mu kumara ubwoko bwabo kabisa. Nibafatanye na leta yabo ibatabare, ahubwo bafatanye na leta yabo kugwanya umwansi. Anako ibi bintu babireke, kandi abantu bari begereye abanyamurenge bababwire bitandukanye n'iyo twigwaneho irikera bakwegera muri iyi ntambara kabisa. Yes, tugana n'ikindi kibazo Abdul, mu inyuma yo gufatirwa ibihano igihugu cy'u Rwanda hariko haragaragara crise ikomeye iteye ubwoba, aho na leta y'u Rwanda itanguye gufata ingingo zibangamira umwe n'igihugu. Wabonye ukuntu ariko aho n'abageni mu minsi za batanguza gutozwa ikori. Icyo kintu umuhunga abasereva ibiki, eske bijya bihano tuvuge ko bya hari impact biko birazana ku gihugu cy'u Rwanda? Ariko hari ibintu kweri wumviriza, none ko twaho kubisanzwe hari ibintu uraba ukavuga ati naho ibi bintu byakozwe n'umuntu yize, avuga ati ibyo ari byose ibi bintu aya mashuri y'uyu muntu nayo sindayashira amakenga. Ni ukuvuga kimwe mu bigize igihugu ni imiryango. Burya igihugu aho gitangurira, kuko igihugu si isi gusa, igihugu n'abantu. Rero abantu batangurira batangurira mu miryango. Ugwaruka gubu tuvuga yuko ibintu bijanye no kubaka ingo biriko birabagora cyane. None utanguye kubatoza ikori mu bukwe. Ariko ubukwe gutozwa ikori koko. Ahubwo mundira imbere yuko ugira amazina basomere ibintu nani u Rwanda byagize. Amakori abantu amakuru agendanye n'ababere n'ahabera ubukwe. Amakuru agendanye n'ahabera ubukwe. Urumva hano habera ubukwe haje muri salle. Decoration. Decoration baje bagira dekoro. Bategereza gutanga amahera. Ugira izina, nimero ya telefone ni kampuni ukorera ingene yitwa. Ukaca utanga ikindi. Ndakubwira ko ari rya mbere je kuva nabahisi yitwa. Tugenda sound system. Sonorisation baje bagira sonorisation. Ese baje bafise amahera muhungu. Baba bayafise. Bagiye food and drinks. Cyo kurya n'icyo kunwa. Amahera. Ni direct. Itorero. Ni ushenge? Itorero ni bajya baza ku bitangwa no gususurutsa abageni, babandi baza kuvyina, bavyina bavuza ingoma bagirane mu bukwe, abo bazotanga ikori ya nabakoze ubukwe. Nabakoze ubukwe abageni, umugabo umugeni nawe atanga ikori. Abakoze ubukwe umugeni. Iryo kori ryose ntujyumve kuri abo bantu bose bavuzwe. Wewe ujyumve ku mugeni, kuko nimba uwuzana sonorisation, ukora sonorisation, niba mutozi ikori, iryo kori araza kurirondera mu mugeni. Arumva yuko amafaranga acaduga na decoration rega bayahembwe n'umugeni. Iryo torero amafaranga acaduga, ibyo byose biri ku mugeni. Restaurant abagize decor, restaurant baduze, ibyo byose biri ku bageni. Abagize decoration baduze, ibyo byose biri ku mugeni. No kuvuga yuko ubushatse gufata nk'uko umengo ubukwe ugiye kuburemereza busigare n'ubundi bwari busanzwe bukorwa n'umugabo bugasiba uyundi. Urumva nibatangura kubitoza ikori, abahungu barabivamwe bigire mu butinganyi. Oya, nubundi ndakubwije ukuri bisanzwe byabaye nabi hariya. Noneho n'ibyabuko mana yanje harababa. Ariko mana yari ibintu mugabo ibyo bintu je narigeze
kumva ngo umukuru w'igihugu ngo w'u Rwanda ni kera ibyo bintu bimaze igihe kinini ngo yabwiye abanyarwanda ngo u Rwanda ntirukora ku nyanja ngo kandi ngo nta zahabu rufite nta n'igitoro gwimba urumva ngo ubutunzi bw'igihugu na bene gihugu urumva amafaranga ategerezwa kuva muri bo baci bayakura bene gihugu na baci bayakura bariyeranje urumva bariyeranje rero urumva yuko baba bateguje hakiri kare nuko nyene burya ntuhave bibaza ngo abanyarwanda ntubona muri yanzira nabo nyene ko bashobora kubura igitoro ntuhave bibaza ngo ikore mu Rwanda riroroshe niyo mpamvu ubona abanyarwanda benshi baba bashaka kuza gukorera business mu Burundi nuko igihugu cacu kimera nk'icorohereza abadandaza abanyamitahe kugira gukora ivyo bintu bicaduka abanyarwanda baje ngaha umuyoro urumva kubera yuko burya ikori naryo iyo ribaye rinini riraremereza ibidandazwa iyo riremereje ibidandazwa abagura ntibaba benshi abagura batabaye benshi ivyo waranguye ntibigenda urumva yuko umudandazo uburi kuramucinyiza cyane kandi nabene igihugu bato y'uburi kurabacinyiza kubera yuko baca batangura kugura ibintu bizimbye ibi biriko biraba mu gihe tusanzwe tuzi ko ikibazo c'inzara bushize twaracishije ama video abanyagihugu ko baratakamba ariko bajya abanyagihugu barakubwiye ati abayobozi ntaco bibabwiye kubera yuko bafite amastoke y'imiceri n'ibirayi baguma bigendera mu mituga niko bakubwira urumva rero umunyagihugu muto hariya rega ntacavuze none avuze iki avuze iki abanyarwanda nabo mu gihe twebwe nturabona yuko twebwe tuvuze yuko abantu barima bakorora inkwavu bakagira nte baca bavuga ngo tuguma tuvuga ibiryo kubera bobo umwene gihugu muto yikuronka injya ntaco bibabwiye igifise akamaro nuko bokubaka ama etage manini abayobozi abategetsi bakubaka ama etage manini bakagendera mu miduga myiza ibyo kuvuga yuko umunyagihugu yaronse icajya ibyo ntaco bibabwiye none abana babo ntibiga iburaya abana babo bameze neza abana babo bameze neza rero urumva ibyo onye kumwene gihugu mugabo vraiment je nabona yuko ibyo bintu nk'ibijanye n'ubukwe kweri amakori mu bukwe urumva umuntu yahora ategura inkwano ntubona ko igihugu cy'u Burundi agategura na reception ariko ubunye mu gutegura ubukwe uzoza utegura n'ikori rya leta ujya mu Burundi biracagendeka mu rega kera hahozeho ikori umuntu atanga urazi yuko hariho abantu bahunze ibihugu kubera ikori wewe bakagutoza ikori wewe nk'umuntu ku giti cawe kuba uba mu gihugu cawe kabitangira ikori wewe ubwawe ku giti cawe waba udashoboye gutanga iryo kori bakagukubita ikimoko gihagije bakagufunga hari abantu benshi nzi bahunze igihugu kubera iryo kori babatangisha namba ari igihumbi namba ari ku mwaka ko iryo kori rije no mwaka nabona ko tuca tubihuza nibiriko biraberega iryo kori rije umwaka iryo kori rero urumva rigano niritano nirikirakena wese nakubwiye yuko ikintu dupfa n'abanyarwanda ari uko tubabuza kurondera ubuzima muri Kongo ajya amabuye ari muri Kongo niyo yarabatunze nibaza yuko badafise ibintu byinshi byo gukora kugira babeho ariko na cyane su kuvuga yuko babuze ibintu byinshi byo gukora kugira babeho ahubwo bimenyereje kuba mu buzima buri high class burazi ko ububirigi bwahora buha imfashanyo umuredi w'amadolari u Rwanda Umva umahera none rega none umva amahera babutse barayatakaza namwe yo muri Kongo ya buri kwezi namwe yo muri Kongo ya buri kwezi umva na za matoni za kota ziva za Amerika ubwongereza ubufaransa hariya zandeza ariko rero jewe novuga yuko ari ukwigirira nabi kumenyera gutungwa umuntu umenyereye yuko aguma guha amafaranga wewe utabona ukuntu ayo mafaranga niyabura ukuntu uzobaho nabyo si byiza ibi bintu nibyo byamugaje Afrika kabisa urumva umuntu yamenyereye kuguha atanguye kukubwira ati nudakora iki niki sinsubira kuguha amafaranga yanje ucu usanga ari karagutwara uko ashaka ico kintu cyo gufashwa twe mu twaragisezereye ndibaza si byiza Afrika yose yari kwiye kubiheba ibi bintu
bo uremera mu ntango biragoye mwini mushasho teramabavu uremera muragora utera amabavu none ntubona yuko bariko baguma badutwenga ngo ibitoro ntibamenye ko ari amafaranga yagura ibitoro n'amafaranga yava mu mfashanyo ya urumva rero ayo mafaranga uyu munsi ntari karaboneka urabyumva bisaba yuko twigwanaho rero kwigwanaho nukurondera ibintu bivamwo amafaranga mvamakungu kubera igitoro kigugwa mu mafaranga mvamakungu hanyuma ivyo bintu ukabironka ukayaronka kandi ico kibazo bimaze kugukemura ntubona imaze kuvuga ati ndi capable yo kwigurira igitoro mu mafaranga avuye mu gihugu uri kuriyubaka uri kuriyubaka urumva rero yuko warabona yuko baguma badutwenga ngo ariko ngo igihugu kizema ngo bananirwa n'igitoro ntibamenye impamvu ntibamenye yuko bobo ntibamenye ko twe twasubutinganye barabikata bo baravyemera barabaha itandukaniro naho banyarwanda bisigura ko namwe ayo tugoye namwe mushobora kuyabona tu none rero aba induru zihari mu gihe kitarenze mu mezi abiri wowe yumvire twebwe kuva muri 2015 kuva muri 2015 imyaka 10 turi muri izo ngorane none wumva bariko bavuza induru ubu mu myaka 10 bizoba bigeze yes rero urumva nukuri ko Imana baragowe cyane ni kibazo gikomeye baragowe cyane ahubwo barabe neza ariko jewe kuri iki kintu kijanye n'amakori jewe kijanye no n'imfashanyo ko twebwe twe tumaze imyaka 10 turi muri ivyo bihano ko tutararemera ko leta yacu itaraturemeza ibintu nk'ivyo oya rega leta bivana n'ingene abantu batahura we nabikubwiye urumva kwimenyereza kuba mu buzima buzimbye buri hayi urabyumva atacufise kandi abanyarwanda no kubameze umunyarwanda n'umuntu ashaka kubona kari next level kumba kiri down hari ibintu batarakemura noneho wowe ukaba mu buzima buzimbye mu mafaranga udakura mu mufuko wawe ahubwo ukura mu mufuko w'ubundi kabisa urumva igihe uwo muntu azohagarika amafaranga yiwe ni wa wunda gutegeka ati gira uko ukagira uko jyama ukajyama garama ukagarama ubikinda uko ubikinda nuko bimeze abantu bakwiye kumenyera kudahabwa ahubwo bakamenyera kwironderera no kubaho neza muri dukeyi bafise bakamenya ibyo bakwiye gukora namba rukurima bakarima bakimbura namba isi timbuka bakarondera umwavu ibyo nibisanzwe hanyuma bakarima bakimbura hanyuma bagatangura kumenya buke kuko reka ndakubwire bro urazi yuko izo mfashanyo zimaze imyaka 90 tuzihabwa urabyumva imyaka 90 uhabwa imfashanyo ni gute nk'ubu wewe hariho umuntu yigeze gutanga akarorero aravuga ati nk'ubu wewe wovyara umwana ukamufasha imyaka 80 atarashobora kwigaburira ukavuga ngo warabyaye na wewe muvyeyi ntaco wowe umaze ni gute wofasha umwana imyaka 80 utegerezwa kuba waramwubakiye ubushobozi bwo kwiha kugira ngo n'igihe wowe udahari ashobore kugira gute kwibeshaho nimba uyu mwana wawe umufashije imyaka inganuko akaba adashoboye kwibeshaho nukuvuga yuko nawe ntiwashaka yuko yibeshaho kabisa rero abantu babimenye abadufasha bajya abanyamahanga badufasha ntibashaka yuko twibeshaho bashaka nyene ni izijya mfashanyo zabo bazikupye tuvuze induru urumva tumenye yuko badufitiye akamaro hanyuma ibyo badutegetse tubikore kuko tuzi yuko niba tadufasha duca dupfa ariko Kagame bakimufatira ibihano yaravuze ntaco bimubwiye nta nico bizomubwira tuvuge kijyamo ntaco yivuguruza oya yerega mani rega ntaco bimubwiye nibyo none umuryango wiwe urababaye umuryango wiwe urababaye inoti yarayegeranije yavuye i Kongo yavuye he yaregeranije n'uyu munsi naho yuva ku butegetsi Kagame ndisiri n'imyaka 300 n'umwuzukuruza n'ubuvivi bwa Kagame bazorya bazonwa bazokwamba bameze neza bazoguma batemberera
mu miduga myiza baba mu mazu meza bajya neza banywa neza biga neza nta kibazo yararondeye kabisa. Tujya kubazo cyanyuma bwana Abdul, mu gihugu ca Kongo umuvugizi w'igihugu ca Kongo jo yarashoye kuvuga aho yanegura yasa n'unegura abanyagihugu ba Kongo ukuntu bagenda bafata ama video bakayapartager y'abasirikare bamwe pana bose bamwe bashobora kugaragaza imico mibi abanyagihugu ba Kongo bagaca bapostinga bavuga ati mwe ni muraduteza abantu ni mu mutuma Rwanda rubona ko dufise igisirikare giciriritse amakungu ico kintu hari cyo ufise ukivugako? Bijya bintu narabyumvise ariko aravuga yuko ibisirikare by'ibindi bihugu usanga abadokiteri bazi gukora ibintu byiza ari abasirikare abantu bazi abubatsi b'amazu canke b'amabarabara aba engineer bazi kubaka amazu n'amabarabara usanga mu bindi bihugu bari mu gisirikare kandi niko bimeze no ngaha. Urabizi yuko hopitale ya mbere yiyemera ngaha mu Burundi ari hopitale y'igisirikare n'umukuru w'igihugu aramaze kubashimira kenshi. Urumva naje ndamaze kuja kwivuza muri hopitale militaire ndamaze kuja kwivuzayo na hantu dashobora gusanga kajagari kandi ebana bakwakira kabisa ukavuga ati ahantu ngeze utangura gukira batarakuvura bivanye n'ingene bakwakiriye iki kandi n'icizere cyo gukora ibintu ubuvuzi bwabo n'ubuvuzi usanga bufite ibicizere. Rero je novuga yuko kabisa nivyo hama rero icyo yari karanegura abantu babene gihugu basanga nk'umuntu w'umusirikare kubona nk'umusoda yaborewe ariko agenda yigwa ko yambaye tenizi y'igisirikare agaca agirante bagaca bamukamera bakarungika ku mbuga ngurukana bumenyi. Rero ng'abanyarwanda izo video ngo barazibangamira cyane. Narigeze kubibona barigeze no kubikora ku muntu mengo w'umupolisi w'umurundi naje ibyo bintu narigeze kubibona ariko jewe nk'abanyarwanda babigize kujya sino barenganya kuko sibo baba bafashe ziriya video ziba zafashwe n'abarundi. Novuga rero yuko harimo kutiyubaha no kutubaha igihugu cawe gufata umuntu kuko umupolisi n'umuntu n'umusoda n'umuntu birashobora gushika akagira inyifato atari nziza. Urumva akagira inyifato atari nziza mugabo wewe muri ya nyifato yiwe itari nziza uciye ubishira kuri urwo rwego rwo kubishira ku mbuga ngurukana bumenyi zisigaye ziruka nk'uko ufata ka video gatoyi mu musegonda kaba gashitse kwa Trump muri Amerika isi yose. Urumva ni ibintu novuga yuko ari ibintu bidasobanutse. Nibaza yuko abene gihugu ba Kongo ico kintu bakwiye kwikontrola bakamenya uko bakwiye gufata igisirikare cabo ariko je novuga yuko nabo basoda babo nimba ari umusoda yaborewe nibaza yuko bakwiye kwisubira ko nabo ntibaze baraboregwa bambaye itenizi igisirikare cy'igihugu kuko nabo nabyo birabangama ariko cyane umwene gihugu. Hariho amavideo uraba ku mbuga ngurukana bumenyi of course uwo muntu bakameye wamuraba ukumvura mugaye ariko washira mu bwenge bw'iwawe ugaca wumvuragaye cyane n'umuntu yafashe iyo video kabisa ukumvura mugaye cyane kabisa kuko twe turi abantu birashika ugakora ikosa mugabo ikosa ryawe ejo urirabye ku mbuga ngurukana bumenyi usanga ari kibazo gikomeye. Ntuzi yuko hariho amavideo aja ku mbuga ngurukana bumenyi bene yo bakiyahura. Yego
bakiyahura kubera ko ni ibintu biba byagushikiye kuko nibaza yuko nka 80% y'abanyafurika ntabwo bakijijwe baranywa inzoga urumva kandi inzoga zirakoresha utuntu dutandukanye rero ugiye uraraba baborewe bose ukaja ku ibyo bakoze baborewe ukaja kubitangaza ku mbuga ngurukana bumenyi uzosanga uri kura publiya na mama wawe na papa wawe na bavyara je niyumvira no nibaza yuko abantu boreka gufata telefone nk'uko umengo niyo erega mugabo rega birumvikana iterambere turiko turashikamo abantu benshi ntibaritahura co kimwe hari umuntu yifata nta bantu urabona bifashe amavideo yabo bambaye ubusa bikarangira ashitse ku mbuga ngurukana bumenyi kabisa bambaye ubusa canke ugasanga umuntu bafotoranye umwe agiye gupibulika bijya bintu umva rero hariho ibintu abantu iyo ngeso bayihoze abantu bareke noneho ku bintu bijanye n'igihugu burya twari dukwiye kwiyubaha no kubaha igihugu cacu abantu ntibaze bararungika ibintu kuko umwaza aca gufatira no mu mico yacu hariho ibintu udakwiye gushira ku mbuga ngurukana bumenyi canke guha abantu bose ngo barabe ibintu runaka kabisa hanyuma abanyekongo aho bari vraiment ico kintu bikosore nibyo bikosore kabisa bareke kuza birababaje kuko kijya igisoda novuga yuko ari ikintu ciyubashe nimba ubonye umusoda umwe atitwaye neza ariko hariho abantu b'abagenerali biyubashe ejo bazoba n'abaperezida canke bazogira gute rero guca ufata ugatesha intuzenye agaciro ico kintu nibaza yuko umwene gihugu atabakwiye kugikora ariko ndabibutse urazi yuko mu Rwanda utofotora umupolisi canke umusirikare uko wiboneye discipline musanzwe ibintu byose ni discipline rero abene gihugu baho barubaha umusoda n'umupolisi ivyo ndabizi 100%. Baramwubaha. Ntabwo wopfa barabe n'abakongomani kugira bagikorere. Kabisa bareke kuza baratesha agaciro igisoda cabo. Kandi nibaza yuko byoba byiza gusumba kuko iyo igisoda cy'igihugu cawe gisuzuguwe n'abantu bose. Urumva? Biratuma n'umwansi ashobora kukwinjirana ku mpamvu yuko wewe ubwawe utiyubashe. Kabisa. Reka tugushimire Bwana Abdul. Nanje ndabashimiye. Shimire n'abariko baraba iki kiganiro. Baze barasharinga ibiganiro dukora bishikira abantu benshi. Kabisa na cyane nk'ufite ntujyoherwe no kuraba gusa ariko ryoherwe nuko nabandi abagenzi bawe bo biraba usangiza abandi tubwira nyimba ufite cyo ushikiriza uduterera rakani 70 ka WhatsApp ufite cyo uterera mu buryo hari na Karimi Cash turakunda cyane bye my name is Liam promote bando camera.